Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Tubazaniye ayandi makuru mashasha, ibintu birabandanya gukomera no mu bihe bikomeye abarundi barimo. Ubu noneho ibigezweho nuko hari amakuru y'ibintu bimwe bimwe agiye kuduzwa, mukaza gutangara mwumvirije ikori rigiye gucibwa kw'iritiro ry'igitoro umuntu wese azogura. Ivyo rero bikaba vyavugiwe mu nama nshingamateka kuri wa 12 Ruheshi 2024 mu gihe bariko biga integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka 2024 ushira 2025. Muri aya makuru muraza kumviriza ingano y'amakori agiye kuduzwa, dore ko abantu bagiye batandukanye bafise imiduga, amapikipiki ndetse bashaka kwiyunguruza bakaja kugura igitoro kuri sitasiyo barihaga amahera canke igiciro c'iritiro, ariko ubu rero aho bigeze nuko iritiro y'igitoro uzoja ugura uzoja urihishwa ikori. Muti vyifashe gute? Muri aya makuru ntuze gucikwa izo mpinduka zabaye. Yani makori muza gukurikiranayo azoduzwa ni ku mparati z'ingendeshwa. Muraza kandi gukurikira kw'ikori ritangwa kurusha rwo kugurura idandarizo ry'amatike y'indege, navyo rero bikaba vyaduze, bikaba vyikuvye incuro zishika muri zitanu. Hari irindi kori rero rigiye gushibwaho, ariko ni dahabu, ni hadabu y'abafise amazu yakira ingenzi n'ububare. Mu vyerekeye ivy'inyubakwa, ushaka kubaka nawe akazaba ariha ikori y'ibihumbi 500. Uzotangura rero kubaka atabimenyesheje canke ngo aronke uruhusha rwo kubaka azorihishwa ihadabu ry'amafaranga 1,000,000. Ivyo rero turaza kubigarukako, dore ko kandi n'uzogurisha itongo ryiwe azotegereza kuriha itagisi. Tuza kubabwira muri aya makuru. Ibintu rero birabandanya gukomera, bariko bararihisha ikori ku gitoro mu gihe muri iyi minsi mu Burundi kidahari. Ico rero turaza kubigarukaho. Turaza kugaruka kandi ku buzima buzimvye biriko bwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura, abakibamwo bavuga ko bari mu buzima butoroshe. Utu rero tugiye dutandukanye natwo mukaza kutwumva muri aya makuru. Nako kandi kwiyunguruza bitari vyoroshe kuri uyu munsi kuri Kotebu ni mu gisagara ca Bujumbura, n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Mu kanya gatoya ni ku buryo burambuye ingingo imwe ukwayo. Fyonda kuri subscribe canke sabone amanda y'ijambo Hejuru TV, iyo fyonze ko curonka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere turabahaye kaze. Ibintu birabandanya kuyangara mu gihugu c'u Burundi, ariko vyoshika kuba mu gisagara ca Bujumbura vyo bikaba ibindi. Ubu amakuru y'ibintu bimwe bimwe bwabwiye mu buryo bw'imfunyapfunya agiye kuduzwa. Mwumvirize ibi bintu bitangaje. Amafaranga 75 y'amarundi kw'iritiro ry'igitoro niryo kori rigiye kurihishwa kunyoye igitoro wese. Bikaba rero vyaravugiye mu nama nshingamateka kuri wa 12 Ruheshi 2024 mu gihe bariko biga integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka 2024 ushira wa 2025. Amafaranga 75 kw'iritiro umuntu wese aguze. Ayandi makori azoduzwa ku mparati z'ingendeshwa, aho amafaranga yo kurondera imparati yashizwe ku mafaranga 200,000 mu gihe bahora bariha amafaranga 100,000 gusa. Nayo uruhusha rwo kugurura idandarizo ry'amatike y'indege rukaba rwikuvye incuro zitanu, ruzoshirwa ku 10,000,000 mu gihe ahora harihwa 2,000,000 gusa. Irindi kori rigiye gushirwaho ni hadabu y'abafise amazu yakira ingenzi n'ububare bidafise ivyapa vyerekana ivyo bakora, bazorihishwa ihadabu ry'amafaranga 500 y'amarundi. Mu vyerekeye inyubako, ushaka kubaka inzu akaba yanditse devi yose azoriha ikori ya kimwe na gihumbi. Batazobikora rero bakazorihishwa ihadabu ry'amafaranga 500. Ubu azotangura kubaka atabimenyesheje canke ngo aronke uruhusha rwo kubakwa azorihishwa ihadabu ry'amafaranga 1,000,000. Uzogurisha itongo ryiwe azotegerezwa kuriha itagisi yongera agaciro y'ibice 5% yaba inzu yubatse canke itubatse.
Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ibidandazwa birimwo n'ibifungurwa vyigwije n'imiburiburi na kabiri. Umwe muri abo akemeza ko afise abana batatu, avuga ko yahora asumisha ibihumbi 5 ariko ubu bimusaba ibihumbi 15 n'ayarenga, naho nyene adasumye ivyo yifuza. Ikindi abo bava ku mugwa mukuru w'ubutunzi banegurana ukuduzwa kw'amahera inzu zipangishwako. Akarorero ni yahora iri ku bihumbi 20 ya chambrette uno musi igeze ku bihumbi bishika kuri 50. Babona ko umuti hari ukuboneka ko igitoraho basaba leta gukora ibishoboka vyose ndetse n'igitoro kibonetse kidandazwe neza. Bagasaba kandi ko hoshirwaho umurwi ucungera ukubahiriza kw'ibiciro guhera no kuvyo kwiyunguruza no kuvyankenerwa harimwo n'ibifungurwa. Ariko bimeze uko mu gihe mu gisagara ca Bujumbura kuri Kotebu kwiyunguruza bitari vyoroshe uyu munsi, kuko bamwe mu biyunguruza kw'isoko rya Kotebu baja mu ntara zitandukanye baridoga ko bamara amasaha arenze 3 barindiriye imiduga ibunguruza bagahebura kubera ubukene bw'igitoro bwibonekeza mu Burundi. Bandi bo bavuga ko bamara imisi barindiriye imodoka ko yoboneka. Bidoga si abiyunguruza gusa, n'abatwara abantu n'ibintu bakorera kuri iryo soko bamenyesha ko ikena ry'igitoro rituma bakora bahomba kuko bamara imisi badakora. Imodoka rero ziparitse muhira barindiriye ko igitoro kiboneka ku masitasiyo. Abo biyunguruza rero bamenyesha kandi ko n'amahera bariha itike y'ibihumbi 15 ubu bariha ibihumbi 30, bagasaba leta gutorera inyishu ikibazo c'ikena ry'igitoro ntari ry'ishirahamwe Sopebu ryategerezwa gutangura akazi mu kwezi kwa gatanu mu ntumbero yo gukemura ico kibazo, ariko hakaba ataragihinduka n'ubu. Izo mpinduka rero zabaye cane cane ku birabana n'amakori, navyo twababwiye ku buryo burambuye. Terera icumviro cawe muri commentaire. Reka rero tubandanye no muri Mubimbi ahimuriwe abavuye mu Gatumba. Haranga urusha n'uruza rw'abantu bariko barakora ibikorwa bitandukanye. Abakozi nka bose muyaze ijambo ni nka rimwe, bakubwira bati nubwo turiko turamenyera turahanzwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Indwi zitatu zirakwiye kuva iyi miryango itanguye kwimurirwa Mubimbi. Muri iki kiringo ivyo gufungura ngo vyatanzwe rimwe gusa, aho nyene ku miryango imwe bavuga ko umwe waronswa ibiro 25 vy'umuceri, myinshi iza yarabihejeje. Nkihashika rero ngo nahuriye n'umugwi w'abanyagihugu bo ku mutumba Gisagara bari baje kugarukira kuri iyi miryango baje bagemuye. Nabonye abantu biremetse biseke batonze umurongo bashogumanga bariko bararirimba. Ubwo rero numumenyesha makuru wa BBC Adalbert Nduwimana yaje abarongoye yabwiye BBC ati tubazaniye ibijumbu n'ibiharage, tubazaniye kandi urukundo. Kuvoma amazi mu misozi hanamye, kuvoma amazi ni ikindi kibazo gihanze abo bantu. Yositire ku musozi uhanamye mu gihe mu Gatumba hari ahantu hashashe hakorosha urugendo. Mu Gatumba rero harakunda kugira ikibazo c'amazi, ariko kuja kuyarondera vyaraborohera bakoresheje amakinga. Mu misozi hanamye ya Bujumbura n'ufise ikinga si henshi ashobora kuryifashisha. Amazi nubwo ahari bayakura kure baja kuvoma mu kabande hafi nko ku birometero, hagora kumanuka hakagora no kuduga. Jafet n'umwe mu bagabo b'abahumure baba muri site avuga ko nk'abageze mu zabukuru canke bafise ubumuga bitaborohera gushika kuvoma, ngo duca dutanga amafaranga ku bakomeye kandi bahamenyereye bakaja kutuvomera. Ibido imwe tuyiriha amahera 300 kugira bayituduganire gushika aho turi. Uyo mutama rero afise ubwoba ko ingwara ziturutse kw'isuku rike shobora kuba ikirengana cane cane muri iki gihe mu burere bumwe bw'igihugu havugwa indwara ya kolera. Ariko site yarahawe ivuriro ry'imfatakibanza canke clinique mobile. Yamara ngo uretse ko abaganga badakwiye baje bahamara umwanya muto cane, ngo barashobora kuza rero baje kuvura bakavura igice kimwe c'abagwayi ikindi bakagisigaho. Niko rero uwo mutama avuga. Wewe wamubwira umurwayi ko azogaruka kumuvura ikindi gihe kandi arwaye, urumva ko rero ari ingorane. Twese rero ngo turyamana hamwe abana na se na nyina. Iki kibanza babashizemwo kirafise isura y'ikambi y'impunzi kubera utuzu twubakishijwe amahema
ibindi rero nuko muri iyo site hari inzu nyinshi z'amahema yera ariko abazibamwo basa n'abatishimye uko imwe yose ingana. Yicaye impande y'inzu yubatswe n'ihema ifise ubwaguke bwa metero 3 ku burebure bwa metero 5, Chanceline ubona ko atavyishimiye avuga ati aha niho dusavye indaro turi abantu 8. Janete ni Burundi mugore afise abana bakuze akagira ati aho turyama ni hadukwira ni hatoya cane nka jewe mfise abana barenga 6 duca turyamana hamwe twese n'abana na se wabo ntibitworohera namba urazi ko umubiri ugoye ca wiyumvira nkeneye kubona n'umushinga ntaye wanje na wewe uri umuntu ukuze uca uvyumva nka jewe mfise abasore n'inkumi tugiye muri ivyo bindi ica iba ingorane. Biri Karimu Muzinga barongoye iyo site avuga ko ibitigiri vy'abaza ibandanya vyongera mu gihe ingorane nazo ziriko zirateba gutorerwa inyishu. Akavuga ko imiryango 330 ariyo yonyene yamaze kuronka uburaro. Kubwiwe nibige cane ugereranije n'igitigiri c'imiryango 690 imaze kwakirwa muri site. Akabandanya agira ati bamwe muri abo batararonka uburaro barara hanze, abandi nabo rero bararonse baba barabaha indaro. Imiryango rero minini ntiyoroherwa no kuryama kubera bavuga ko utuzu bahawe tutabakwira. Agarutse ku kibazo c'ivyo kurya yemeza ko gushika ubu hariho n'imiryango imaze indwi irenga itaronswe ibifungurwa. Urumva ko navyo bitoroshe. Kucerekeye uburaro avuga ko amazu amaze imisi yubakwa ariko kuri amwe nta mahema araboneka, namwe muravyibonera. Akavuga yerekana ayakiriko harubakwa, naho Biri Karimu Muzinga yemeza ko hari imiryango 545 yarongejwe amafaranga agera ku bihumbi 235 yo kwikenura. Asaba leta rero kongereza ingufu kugira ingorane zose zihari zitorerwe inyishu. Musitanteri wa komine Mubimbi Dismas Ayimenshi avuga ko izo ngorane zose zizwi, imeza rero ko bariko baragerageza kuzikura mu nzira. Gahamagara rero n'abagira neza gufasha yagihugu rero bakaba batanguye kuvanwa mu gatumba kw'igenekezo rya 10 Rusama uyu mwaka kubera bari bagerabiwe n'imyuzure. Bitegekanijwe ko rero hazokwimurwa imiryango irenga gato 1700. Reka tubandanye ku zindi nkuru zigiye zitandukanye n'ubundi zagarutswe ko ibindi bimenyesha makuru irya nino mu gihugu c'u Burundi. Ubushikiranganji bujejwe amasoko ntanganguvu buhejeje kumenyesha ko kuva uyu munsi tariki ya 4 kwezi kwa 6 2024 umuyagankuba uvuye ku mashini imwe yo ku rugomero rwa Kabuseze canke Kaburanwa winjijwe mu muhora w'igihugu. Zumvikana ko ubu turiko turakoresha ubu harimwo wa Kabuseze. Tubutse ko urugomero rwa Kabuseze rwubatswe ku ruzi Kaburanwa muri komine Mugwi mu ntara ya Cibitoke. Bikaba bitegekanijwe ko rwahera neza. Urwo rugomero ruzoshira umuyagankuba ungana na megawati 20 umuhora w'umuyagankuba w'igihugu. Akaba rero hari ivyishimo ntangere ku benegihugu bagiye kubona umuyagankuba bakoresha mu mirimo ya misi yose. Hari umukokuruke mu gisirikare amaze indwi 2 anyurujwe. Pacifique Rinazwe rero niko yavyanditse. Ndayisenga Manuel yavutse mu 1977 ku mutumba wa Rutambiro muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Ni mwene Ndayisaba Debona Nenzima Judith. Manuel arubatse akaba n'umuvyeyi w'abana 5. Muri Kigarama 2023 Manuel Ndayisenga yarakukurutse mu gisirikare c'u Burundi ca yugurura butike adandarizamwo muri Gihosha Rurare ku gasoko kaho bita Kanyanzari yaba haruguru gato yaho nyene yadandariza. Kwigenekezo rya 21 kwezi kwa 5 2024 hafi saa 12 n'igice z'umugoroba Emmanuel Ndayisenga yaranyurujwe. Ico gihe rero hariko haragwa imvura, niho rero haza abagabo 3 bambaye impuzu z'igipolisi bashika babaza aho udandariza iruhande ya Emmanuel Ndayisenga ko Emmanuel ari umukozi wiwe, ubundi ati eka no mubanyi turakorana. Abagabo rero baca barafata Emmanuel Ndayisenga baramujana. Nabo bakorana rero yarabajije ati umufatiye iki none? Nta nyishu yaronse. Bamufashe rero bari banyigije imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux camionette double cabine yera
ifise ibiyo bitabona. Iyo modoka rero nta mparati yari ifise, bamushije muri iyo modoka baba baramujanye. Kuva ubwo rero nta agakuru ka Emmanuel Ndayisenga. Baryango ba Emmanuel Ndayisenga bararondeye uwabo mu busho butandukanye barabura, barituye rero abarongoye zone Gihosha babishura ko umuntu atawe bazi. Kuva uyu mwaka rero utanguye maze kunyuruzwa abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura, bamwe rero baraboneka mu nyuma abandi bakabugwa burundu, abo bishika rero bakaboneka. Imiryango rero isanga bari banyurujwe n'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Iperereza rero ritwarwa na Elifazi Niyongabo, asanzwe azwi ku mabi menshi cane yo kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Elifazi Niyongabo rero ni nawe gakoresha kamyonete double cabine yari ifise ibiyo bitabona ubwoko bwa Toyota Hilux. Uyu niwe muntu wa mbere ngakwiye kubazwa abanyuruzwa bose mu gisagara ca Bujumbura, nkuko Pacifique Nazwe yagiye abitangaza. Turabakengurukiye cane ko mwabanye natwe muri aya makuru, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere kuri uyu mugoroba w'itariki ya 4 Ruheshi 2024. Imana ibahezagire.